Ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye ndafise n'umutumire ngaha nawe ndabaramutse mwaramutse nuko rero nanje ndabaramukije mwaramutse mwiriwe bivanye naho muri no musi rero dufise ikibazo tuzakuganira kuko no musi muja tuganira kuvyerekeye ubuhinga bwa none bw'ukugira digitalisation cane cane kuri identité carte nationale d'identité mu Burundi. Sinzi rero mwebwe hari ico muba mubizi koko twumvise umenga hariho umugambi wo kugira iyo karanga muntu gashasha kugira kazofashe mu matora yimirije murakoze. Ikibazo rero ca karanga muntu bakizanye batevye nico cari kubanza kuko digitalisation no kuvuga no gukoresha mubibona yuko ari gukoresha intoke ukagenda ari icuma bagushiramwo bakabika ibikumu iyo babibitse rero umunsi uzogaruka wiyise n'irindi zina bazobona yuko wahoramo ntuzoshobora kugira ibikumu bibiri. Digitalisation rero yategerezwa kubanza kuri karangamuntu rero iyo mu Burundi murazi yuko ari ibipapuro kandi ari igikorwa kitoroshe rero uko turiko turavyumva twumva bashobora kuba babihereye mu makomine mu bantu bato bato ariko digitalisation siko ari kugenda yari kugenda gute ukuvuga hari kubanza umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe bakamushiramo karangamuntu yiwe hama bajya abantu bose bo mu bushikiranganje inzego zose zikuru kuko nibo cyane kenshi hari abantu bavuga yuko nk'ubutunzi hafi mu misi yose usanga buba bufise abantu nka 20%. Akagwi rero bicura yuko gafise ubutunzi bwose bwo mu Burundi 20% y'abantu bo hejuru nibo bantu bategerezwa kubanza guhera ko kugira digitalisation bajya bakuru nyene bafise n'uburyo bwo kwene bashikira ibyo matungo abo bashikira ubutunzi rero nibo bategerezwa guherwa ko nimba byagomba gukorwa ku neza y'igihugu. Murambaza ati ni kubera iki karangamuntu y'u Burundi yamya ibipapuro kandi kuva kera rero murabona ko mu Burundi hagiye haraba intambara zitandukanye zabaye nyinshi abantu rero benshi bagenda bahunga hagera igihe bamwe bimvira no kuja mu kiroberi kurwanya leta yari ihari ico gihe nimba yagiye yitwa Kazabukeye Jerome yashashika mu kirobera akitwa Nyandwisirasi ni ukuvuga nawe yabasize umugore ngaha mu Burundi akasikaho umugore ashitse mu makambi y'impunzi canke ahandi hariho abace barongora abandi bagore tufate yamurongoye kuri Nyandwisirasi kuko yitwa wa wundi rya zina ryiwe rya kera siryo yitwa nabo yenda kubiraba hariya babona yuko atigeze arongora babona ko atigeze arongora canke yagiye afise umugore kanaka babona yuko ari uwo muntu afise birumvikana ashitse rero dufate yashitse mu kambi y'Kanembwa baca bamwita yitwa Nyandwisirasi barabwira ngo inyegeze ntihagira abamufata niba ari vyagiye birumvikana hama rero hacaragera igihe baza mu kiroberi bare mu kiroberi ico gihe za 1995 warasanga umuntu afise uburangamuntu butandatu ivyo birumvikana kandi no mu matora turatwumva yuko hari usanga ufise uburangamuntu bubiri aho ndaze kwashika ariko uhereye kuri abo rero abenshi bagiye kurwana agiye mu Bubanza yacagira akarangamuntu ka hariya mu Bubanza agiye mu Kirundo agaca avuga yuko avuka mu Kirundo kubera iki byakorwa n'abasitaneri hari n'ababikora no mu Buyenzi ngera no mu Burangamuntu buracakorwa hama rero icyo gihe amazina wumva ko yaca atandukana harageze igihe rero habaye kantonema abantu benshi bumva ko bahora mu kurwana ntabwo bari barize hari abatize benshi nivyo ntitwabihisha rero kugira ngo ashobora kuba yoronka akazi yategerezwa guca akora izina rimwe muri ryarindi rya kera umva ntiyabandanije yiga yararihinduye yitwa Nyandwisirasi ahungutse aciye mu rugamba aje yitwa Claver Ndikuriyo par exemple agaca bamuha akazi kwizera kwizera kandi atari kuyiwe irya zina ntabwo ari kuyiwe
kandi ivyo vyakorwa ku mpande zose n'abagenda mu gisoda c'igihugu nabo benshi bagenda ku mazina y'abandi hari abagenda ku mazina atari birumvikana turavyumva none wumva rero ayo muntu umwe afise amazina atandatu harageze 2005 habaye amatora kimara kuvuze ati no matora ugasanga afite uburangamuntu bubiri donc yarashobora kuva gutora ngaha agashaka akaja gutora n'ahandi akaja gutora ahandi ibyo rero nibaza yuko nico leta yifuje rero yuko yogwanya canke mubibona gute kugira ico yumvira kuzana yo karangamuntu biometrique ega icyatumye babitevya nico gituma bitarutanye bikora n'ubu bazoshiraho izindi mpamvu bakubwira ko amarojiseri azimvye kugira barabe yuko uyu mwaka amatora arengana donc bazoce bagira iyo karangamuntu biometrique mu yindi myaka kugira ubuye 2025 na 2027 iyo ntizikore ntivyoshoboka ko ikora irinze ikora naho yokora nk'abantu 20% ngira bari mu gasho none murabona yuko ufise ubushobozi bwo kubikora barabashoboye rega hari inzo zibijejwe zibishoboye informatique iri puse mu Burundi ikibazo rero kihari nuko ikibazo usanga byose babishize mu migambwe hari nk'umuntu nk'inzu iyo isanzwe bikora ishyirahamwe rikora hanegeze kumva ishyirahamwe ryitwa ku media box ariko riziko n'iryo media box rero ishyirahamwe gose cya leta nyine ntizoshobora kuyishyikiza kugira yigire niyo yifashe niyo umuntu ariko umuntu yegereye cyane ubutegetsi ku buryo wo amenye ko yakoze amanyanga ashobora kubikosoreramo indani iyo rero nimba hariho umuntu nk'uyu we adashobora kugumiriza afise ahantu yegamiye digitalization ntashobora kubikora mu Burundi nta muprive ahari umuprive yigenga ijana ku ijana nabo bamaze iminsi banabafunga nk'uwagize digitalization muri mutuelle de la fonction publique niyitwa assist rero iyo baze kuca cyane cyane ku muganga urumva ko uwo muntu nawe aba ashaka ikibazo ugasanga rero gushira digitalization batubwira ibyo bakoze mu ahatari hake ni ibintu byaba ubona yuko bifise aho vyegamiye kuko udahereye kuri karangamuntu wovuga ko wa digitalije gute mituwele kandi nababwiye yuko hari abantu baza basaba akazi ku mazina atari yabo birumvikana batanize ariwo ushobora gusanga nakora habiri canke hatatu kandi habura n'agahombo ka leta n'agahombo ka leta kuko urumva usanga ishobora guhembwa hatatu ngo akora hatatu kandi akora hamwe n'umuntu bafite uburangamuntu bw'ibipapuro bwinshi none ku neza ubona yuko leta icyo cyumviro nticari ciza kuri yo ciza cyane ni ciza cyane mugabo intambamizi bahehe none bakundi mu Burundi twari dukweneye ko umuntu bavuga ngo imenirishwa ahiziritswe hari abantu bishobora kugira ingaruka mbi benshi bico botinya rero bagaca bagomba kubirwanya barabizi yuko bimwe nako ndakubwira yuko agiye mu ishyamba yagenda yitwa izina rimwe ashitse nko mu kambi y'impunzi hariya agaca arongora umugore ku izina rindi hama ahungutse agasanga wa wundi yasigaye yarashaje agaca arongora uyundi ku izina rindi urumva afise nk'abagore batatu ku mazina atatu atandukanye kandi n'umuntu umwe uwo muntu rero niwe ari mu butegetsi uwo muntu wumva ikintu gishoboka yokora cyose yogikora kugira ngo karangamuntu ntibe digitalize kuko vyoza bimugira ko ingaruka mbi nta muntu yimena igihute ntawimena igihute nk'uko mubivuze ntawimena igihute mugabe icyo gihute igihe abona kigomba kumumera nabi akabona umuganga hafi arashobora kugerageza agahumiriza akacimena none mubona leta yogera gute yego niyo ishobora kuzoyikoresha ko nta wundi muntu afise uburenganzira bwo gukoresha karangamuntu guhindura karangamuntu mu gihugu hariyo amategeko bicamwo none mu kugira ishinga iryo tegeko ry'uko hazoba indangamuntu mu buryo bwa none byo bitahanuje ngo babereke ibyiza n'ibibi by'iyo ndangamuntu ngira ngo nibwo kurikira amakuru mu Burundi mu minsi yeza hari umuntu yafashwe afise bavuga ngo afise imodoka ngo ijana na amazu yego twarabyo
aya makuru barayumvise rero bijya n'ivyo nk'abantu baba babona biri ku mazina yiwe ariko mu Burundi ukuntu tubizi uravye nk'amashirahamwe naho yo barajya ku makomeye amenshi usanga ari umugabo candika ko umugore wiwe kandika ko n'abana biwe uca bibaza nk'umwana w'imyaka 2 uvuga ngo afise imodoka afise inzu ngo n'umunyamutahe mw'ishirahamwe kanaka ugasanga iryo shirahamwe rirakomeye rirubashwe ariko waje kuraba mu bagize iryo shirahamwe ugasanga n'umuryango n'amazina hari nabo baba bashobora kuba bakoresha aya magambo bagira ishirahamwe rigizwe n'umuryango umugore umugabo n'abana mugabo gacu usanga nijyo umuntu umwe yashize ko amagore n'abana ashira ko n'aya mazina kandi bakiri batoga n'abo bana umwana atazi ni atanagira konti aho bibabarije atana amafaranga agenda azoheza amashuri asanga atagira konti izo mubeshaho ni babandi bana basanga bakuze baca baje mu bintu vy'ibimogi usanga mbere yamayugaraniwe mu rupangu nafise yahana aja no kwishuri n'ivyo bamwe bafise kazoze katari keza kandi amashirahamwe menshi abanditseko none ubwo muri tugarutse muri iyo identite karanga muntu hari digitalize donc hari mu buryo bwa none hariho rero aho twumva iyo ndangamuntu mu bindi bihugu niga hariho digitalization mu bihugu bitandukanye bitari bike byoba byashitse ku mugambi wabyo mugabo sinzi ko objectif yabo yarabaye atteint hari mu Burundi bukavuga buti reka tubigane ntimwibaza yuko hoba hari iyo simulation ico ni nta n'iyindi nzira iriho atari digitalization niyo si tugezeho ahubwo kubona Uburundi butari digitalize nico gituma mubona hariho amanyanga menshi ni umuti w'ibintu vyinshi w'amanyanga babandi bahora biyita amazina atandukanye akagenda guhembwa mu ministeri abiri cyangwa ugasanga afise abagore benshi kubera hamwe yitwa naka kandi yitwa naka ivyo ntibishoboka kuko wewe ukoresha ibikumu ugashiramo ibikumu nimba niyandikishije ko nitwa Jerome ukazogenda kwiyandikisha ahandi ukikurinda izina imashini yavyemera imashini nizovyemera voilà ico kintu cyari ciza cane atwa leta yari yariciyumviriye neza mugabo sinzi iciyumviro c'uwo muntu yabigize ese hari abo baba bagisangiye kubona leta igizwe n'impande zitandukanye ni ukuvuga nta bantu bashobora kuzokigwanya baratanguye byo ntangaza rwose kuko abo bantu usanga aribo bagomba kugira amanyanga mugabo leta yo ikaba ifise intumbero nziza yo kuzogira iyo ndangamuntu kugira izofashe mu matora ku muntu umwe ijwi rimwe umuntu umwe ijwi rimwe nibagira umuntu umwe ijwi rimwe hariho ese leta ubona yuko yo izobishigikira ibuzi kandi yuko hashobora kuba amanyanga irashigikira yuko ijwi rimwe umuntu umwe kandi nayo igomba kubigiramo inyungu ega n'ikindi kibazo babikoze uko amatara nayo ashobora guca acika uwo munsi igitoro naco carabuze bazoronka igitoro gica kigira ama groupe electrogene ku mabiro de vote yose hageze ku matora ico kintu je ndibuka yuko ari ahantu twigeze kuba turi baratubaza tuti ducape ukuntu twibaza ikarata y'amatora yomera mu muguje narimwo twari twagize akantu kameze nk'umuzingi ubona ko umuzingi uko ugenda uwuhindura ni kubona aho iyindi fasi tukavuga tuti umwe aje ngaha urimba ari umugambi aje ngaha ushatse guhindura uhindure acahindura barahindurana barajana namwe yari yicaye kuri kakazingi nk'akazingi ucushira ikikuma aho ushaka do muhindure ushira aho ushaka ariko bo ntibavyemera kubera ko bashaka ikarata bavuga bati hariho nimero ya mbere n'umugambi kanaka nimba ari nimero ya kabiri tuzogenda tubabwira ko ari nimero ya kabiri bagende bagira uko bagende nyine babona uko bakurikira uyu muntu se niyashize imbere ni wowe wa mbere urundi baze ku kintu ca mbere nico ca mbere mugabo nk'icyo byaravyanse rero ni ikintu kiza gituma amatora aba ku mugaragaro ico kintu ntibashobora kucemera niba nucemera bakweneye yuko amatora bazovuga bati icyavuye mu matora ni iki kandi urumva yuko bavuga bati ubu rero ntihagire umuntu azotanga amakuru seni itaraheza yeske seni hari icyo yoba izi kuri izo ntuze ishobora
uko uzokwinyegiza inyuma y'iyo karata ko bavuga uko digitara amatora akoresheje ubuhinga bwa none ntiyibwa ari niyo yibwa rero no muri Amerika barayiba yokwibwa gute kandi bagize karangamuntu kamwe ega ni programmation nk'ubu uye dufate wagize programmation avuga ati nibatora umugambwe naka aho kwandika ko plus 1 hacaja ko plus 2 hama hahandi wa umugambwe wundi nabo nibashira ko plus 1 ukure ko rimwe ukura ko rimwe aho usanga rero ati wa wundi bagomba gutsinda urumva ni muri karangamuntu bakofasha igafasha iki ako karangamuntu cyo gafasha coco nuko atabantu batora umuntu atora kabiri umuntu ashobora gutora habiri ahubwo gutora neka tureka kubivuga byo gutora kuko n'amareta arimo amakudeta baratwara ivyo byo gutwara kandi n'abaperezida batatu bashobora kuba mu gihugu kimwe yaba yivyo amatora canke yakoze kudeta canke iki ivyo tube tubiretse rero nagomba menya akarangamuntu ikibuga cyaco ikintu cyo kofasha akarangamuntu nuko ata muntu ashobora gusubira kugira amanyanga wewe ni ukuvuga wowe ugiye kugura nk'itongo bakafata akarangamuntu wawe bakayarojistra bakayishyiramo baca babona yuko ufise amatongo 4 amatongo 5 ugiye kugura imodoka ukashiramwo ntuzeye iyo karangamuntu baca babona yuko izo nimero zonyine banazishizemo hari ukuntu baca bahana ibyo bita amadata canke redoni amaministeri yose akazironka ukandikamo akarangamuntu nimero izina rigaca ryizana ugaca ubona uwo muntu ahaba n'ibiki byose bivanye n'inzego rero hariho urwego rumwe bashyiramo ibintu byawe karangamuntu yawe bagaca babona ivyo utunze byose amazu ufise imiduga ufise abagore ufise abana ufise mu Burundi mwibaze ko icyo kintu cyo bifuza kuzokora icyo kintu kizoshika vuba icyo kintu cyari gikwiye ahubwo nico cyategerezwa kubaho imbere yuko digitaliza amapermi no kudigitaliza babanza kugera rusasuma y'ibyo umuntu wese atunze bakabyarogistra hanyuma agaca bagira iyo indangamuntu irimo byose indangamuntu irimo byose yego nuko vuga ufise imodoka nta no kwarogistra ukundi ushiramo akarangamuntu ugiye kugura imodoka hama iyo karangamuntu umuntu w'imodoka acabona yuko ufise imodoka birumvikana rero bivanye n'urwego ahantu ugenda ugashiramo karangamuntu bagaca babona ivyo ufise vyose nimba ivyo wagiye ugura mu mategeko nimba ari parcelle nimba ari inzu ari inzu ikintu cyose waguze wagize muri leta nimba wagiye gusaba karangamuntu nimba wasavye icyangombwa cyo kutafunzwe ikintu cyo nimba warapfunzwe cyose biba birimo dosiye yawe ibirimo indani birumvikana none iyo digitalisation mu Burundi bugomba bugire mu cyane muri ID turumva ko hari ahantu hamwe hatari hake mbere mu Burundi iyo digitalisation yakoze nko tugiye ku bintu by'amapermi permi urabona uko bahinduye ya permi y'ibipapuro hanyuma bakagira permi biometrique mu buryo bwa none ubwo nta kuntu iyo cyarakunze neza ubu nta busuma bushobora kubaho kugira turabe naho oye muri iyo identité biometrique yuko ndatabusuma buriho ese ubona yuko iyo digitalisation ihagarika ubusuma koko ijana ku ijana oya igije no bavuga ko yari digitalisation nyene komite nimba yari biometrique cyangwa cyo kwa passport yego ikibuza yuko ugiye witwa irindi zina baca bagushiramo ushobora kwitwa irindi zina bakagushiramo kubera iki biri muri polisi yo gutwara ibintu n'abantu ntabwo muri kwa buramatari cyangwa kwa musitani icyo ukeneyeyo ntibashyiramo perimi bashyiramo karangamuntu none wumva ufite perimi utayifita ufite mituweli utayifita karangamuntu bobo icyo bagomba kuguha barakiguha icyo kugeza rero no kuri akarangamuntu bagomba gushaka ubuyi ni ukuvuga rero iyo baba badashaka kwiba amatora ikarangamuntu babe kuba bayigize kera biometrique none ufise ubwoba bw'umwanya cyane umwanya ni muto hama n'ikindi naco ni ukuvyigisha abantu abantu bakavyumva kuko ndibuka ko hariho abantu bita nk'abazeriye
bamwe bavuga ngo bayoboka zebi bariya abantu ntibashobora gukora ibintu byo gukora ibintu informatization nibo nibavyemera bavuga bati twebwe turabu imana ntato ivyo bintu muko mutuzanamwo ntavyo none abantu bizogera bazotora oya icyo kibazo ni ikibazo kinini cyane ku buryo nakubwiye ko tuhera mu nzego zo hejuru bakabona bakabanza bakabereka akarorero bakatwereka akarorero bakavuga bati ibi bintu birashoboka mfise karangamuntu iyi biometrie kandi nta kibi cyako bakabereka ugasasibiriza la population bagahindura mentalite ukuvuga abo nimba n'abantu banyigeje ubutunzi abo baje bagerageza bakabwegereza ku izina bashaka yuko rizojamo hakaba aryo yarikisha sino abafise amazina menshi usanga bafise amazina cyane baze ko bazogira karangamuntu kariko bashize kwibintu usanze dufise ku burangamuntu ubona ko atamatungo yawe ariko kutunze umugore cyangwa umugabo abana bariko none ako karangamuntu je nibaza yuko bakagize kujya kari bagashizemo amatungo uko bagiye gushamo by'amatungo y'umuntu ivyo babikibaye bigishobotse umwanya ni muto kuko bakubwiye cyo nuko karangamuntu ubwako ni kuranga wewe karanga we bashaka ko nimero yawe iyo yari biometrie ashaka ko nimero ya karangamuntu agashira ko wubatse ni kutubatse ariko umuntu ashize muri systeme umuntu agashizemo mu mashini yiwe niwe acabona yuko ako karangamuntu kigeze kuba kwinjira karinziye kabaho imashini yafite ntiyakaki ugiye kugura itongo ugashiramo iyo karangamuntu shibona yuko harimo baca babona yuko iyo karangamuntu ibaho cyangwa ariyo mu buyenzi ntabwo kibwa nk'aka kandi ko kajya kandika ibipapuro ashobora kugira bune butanu nta n'ababona kandi birumvikana mugabo izina ryawe yarishizemo agashiramo na nimero ya karangamuntu baca bahana ivyo bita ama API ziba ziri mu masystem ya leta bari muri system ya leta nico gituma nibaza rero yuko leta yifuje kugira ico ciyumviro cyo kugira ye karangamuntu umwagire karangamuntu kamwe kugira bizofashe mu matora no mu bindi mu migambi ya leta izokwirikira ni naho akomeye cyane kurusha no mu matora kuko nakubwiye amatora yoyo n'ikintu gihera n'inguga amatora abaye atangwa arahize mugabo ikarangamuntu izoguma ikenerwa n'inyuma y'amatora cyane izoguma ikenerwa kuko ega amatora Burundi dufite ikibazo cy'uko ubona ngo ni president bajyana n'abantu bake cyane ni bake kabisa ugereranije n'ubuzima bw'igihugu ari mu bisanzwe y'umuntu w'umunyagihugu ateye imbere ubundi agatera imbere igihugu kiba giteye imbere hari n'ibihugu mbere bashobora kumara nk'umubirigi barabamara nk'amezi 6 cyangwa 8 batagira president kandi igihugu kigatwara ni Burundi ubuzima bukabana twarigeze kumara iminsi 10 cyarabaye tomu rero urumva basi tugarutse kuri ako karangamuntu ko mu buhinga bwa none turabona neza yuko gakenewe kagiye mu rutonde mu mategeko kurikije amategeko ko mu kugira bashyiraho akarangamuntu gashasha babanza gushyiraho amategeko akagenga ayo mategeko mumenye yuko yarajaho amategeko yo nuko biri kose abagize amategeko ntashobora kuba baravyibagiye yuko ubuhinga bwa none bushaka amategeko yaramaze kuja ariko mu Burundi umengo nta mategeko ya cybercriminalité araho kuko urabona ko hari abantu bamabi bakoresheje imbuga ngurukanabumenyi aya mategeko ashobora kuba atarabaho cyane abantu ntarayabona utarayabona cyane nanje ntarayabona ariko bakuye mu bisanzwe yuko habaho igipolisi cyangwa igisoda ishami rimwe ryabo rijejwe ivya cybercriminalité kuko uko ibihugu bigenda bitera imbere niko haba ubugizi bwa nabi bukoreshejwe ibintu by'imbuga ngurukanabumenyi ubusuma urabona ibintu bya Cloud1 byakoze bya Beri ugasanga abantu bari bajejwe kubigwanya ahubwo nibo bari muri ivyo cyane ibintu nka biriya rero biba bisabwa yuko ufise ID iri digitalize nta ari hahana atopfa kwinjira umva digitalization irakenewe uwo muntu aba yabizanye bamushiramo n'ikarangamuntu yiwe bakabona uti umuntu ariko akora iya ID iramaze gukora ubusuma butari buke
agiye guhindura ntibiba bikunda atayifise arapfungwa uravyumva neza yuko ayifise akamaro ndafise akamaro kaniniya nkuko atagabwa na kimwe kitagira iyo ikarata umunyagihugu wese usanga afise ikarata imuranga rero mubona umwanya uhari ubu turahejeje turaduheza umwaka w'ibihumbi 2023 tuje twinjira mu bihumbi 2024 hanyuma 2025 haje aba amatora kakaranga muntu aba ariko gakora ku vyifuzo vya leta none ubu mwanya je ndafite ubwoba yuko ubu mwanya naho boba bafise boba baramaze kugira lancement de marché public kugira barabe uwotsindira iyo soko canke yoba ariho nawe ubizi murabona uwo mwanya uhari tutaravye ingaruka mbi za ukaranga muntu biometrike ku bantu bashobora kuzazoba baraburonka kubazoba bamaze kuburonka ku miliyoni zingahe zizotora murabona yuko kuva ku myaka 16 niyirenga bose bazoba bamaze kurongera iyo ndangamuntu kugira bose baje mu matora murakoze jewe ku vyizera sikirenga n'amahirwe ndabihane hano 30%. Kubera ni ibintu bisaba uburyo bisaba ko abantu baba bazi abakubikoresha kandi abantu batanga n'amanyanga baba baravyigishije bukuri abantu bakoresha ukuri bukuri kuko urabona nk'i Burundi hariho umuntu usanga yahejeje kaminuza atagira na email atazi gukoresha internet byasaba rero yuko abantu banza bakiga gukoresha imbuga ngurukanabumenyi bakamenya gukoresha ama email bakamenya ibaze nk'ubuye nko kwiyandikisha nko gukora nk'ikibazo nka ubere dufate cyane nko mu gisoda cyane ahantu bakunda kubakrita cyane uracasanga batwara impapuro document physique document physique ugende kurondera none hari byari kugenda gutavye digitalisation ufitiye ID naho wo kwandika aka simple mail ukagira agaform nyene bavuga bati ya depoje mu gukora ikibazo kanaka donc aba yaramaze kwiniformiza leta informatize zose informatize ico gihe waje gudepoza woca uwemprima agapapuro nimero iyo system iba yaguhaye hama hageze ikibazo ukagenda gukora ikibazo cyangwa imashini ka selection ikavuga ati uyu muntu afise ibi nibo dukeneye donc hari yakwiye umwanya rero kubanza kwigisha abanyagihugu ukweneka cyane abandi bafise vyumviro nka bimwe byo kwabaze biriya bamwe bavuga ko Imana idakunda abantu biteze ibikuru bakabanza bakabibigisha hama itegeko ry'umukuru w'igihugu rikajaho rishinga ivyo vya digitalisation ku buryo umuntu wese aryubaha uwo muntu yumva yuko adashobora kwemera ivyo vya digitalisation ubwo leta yoromorondera igihugu ngira ngo bitarajamo cane yo yaguma ari mu nyagihugu nyene atakurikije amategeko uravyumva ingene bigenda utakurikije amategeko riramuhana kandi hari ivyo ataba arikuriwe rero nk'abo bantu ko twamaze kumva ko babaho hakaba hari n'abandi bariko barabirwanya bitwaje ibindi bintu bene nyene nk'abo babirwanya n'abantu nyene usanga bari muri politikema eske nta babone limife canke nuko utamenya nabazi yuko yamanyanga bakora hakuntu biyita amazina ugasanga afise inzira kwizira nazo bakironse inzira rero abicishamo yamanyanga nabo nibo bashobora kubirwanya babandi bafise abagore benshi ku mazina menshi abo bantu bashobora kuvyemera nabo nyene babirwanya nyene baba bari muri iyo leta nyene muri uwo mugambwe cane nibo bazonabirwanya ega nibo banga ko vyavazi iyo dosiye imaze igihe kinini none nk'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu utwara bo bubona barakeneye yuko iyo ndangamuntu biometrike ibaho ikibazo rero abatavuga rumwe ntuza kubamenya cane kuko hari barinjirananyemo politike zikinwa kwinshi hari abashobora kuba babonye ko ingufu zabo zitabemerera gutwara ubu bakaba barinjiye mu mugambi kugira ngo cyane mu myaka nabo izoza bashoboye kuba nabo
bashobora kuza gukongirasa kugira habe competition politique mu gihe leta irakunda mu gihe hakiri umugambi umwe dufate partieta icyo gihe ababirwanya rega ababugwanya baba barimo nyine indani baba indani nibo abo nyine bagira amanyanga nibo baba bari indani uroboneyo hageze ko bafata nk'abo nyine nakubwiye bafata ubutunzi bwinshi ntabwo baba bari kure ari abantu b'imbere kuko umuntu w'imbere niwe ashobora kuvuga ati ndekera fraude irengane kandi fraude nizo zituma abantu batunga n'ingoga kaduza ikizu hariya kiri ku izina rimwe irindi kaduga ku mwana wiwe irindi kaduga ku rya zina nakubwira ritabaho hama wowe ukabona ibizu bihariya nubona ibyo byose ifo yuko leta tuyitera intunga tukayibwira yuko yobandanye uwo mugambi kuko ushobora gushikana imbere y'ubu n'uko yuko abantu baraba kure bakareka kuraba ibyaha hafi ngo 2024 2025 2027 bakaraba iciza cyo ndangamuntu inyuma y'ayo matora yego mugabo rero mwebwe mwashizeho iki kiganiro mwogira ikinama leta ikintu umuntu yagira ko nico muhanura abo bantu bagomba kurwanya iyo ntuzeye uwo mugambi ubwa mbere leta niyumve ko ataterambere rishoboka tutari muri digitalization igihugu kitari digitalize abantu batazi gukoresha email abantu batazi kugenda ku rubuga ngo bashobore kurondera ibintu by'amaformation bashobora ko cyangwa n'amakuru meza bazoguma muri bwa group WhatsApp bazoguma muri ntuzeye iyo nta atari digitalization nta kintu giteza imbere digitalization niyo gutera intunga kabisa igakomera mu gihugu turaje ibihugu bifise digitalization idahira ibihugu biteye imbere byose usanga biri digitalize toutes les institutions sont digitalisées inzego zose ugasanga ziri digitalize none igihugu Burundi igihugu cacu umuntu mubona yuko cyofuma kirondera data ubufasha mu bindi bihugu cyangwa yandi mashirahamwe kikaronka uburyo iyo ntuzeye umugambi ugatera imbere ugahera bisaba uburyo bwinshi je nk'amakuru mfise nko mu Buganda nk'umuntu yishe umuntu mu Buganda ntashobora kugenda mu ntara nka zitatu bataramufata kubera ko bo mu kubafata bafashe bashiramo n'ama-ADN bafata ivyuma gifata neza iyo digitalization ku buryo yamukozeko bagapima umuntu yapfuye bagaca yamukozeko akagenda kuja ku mupaka bakaza gushira ko yantuze ADN kuca gikumu bica bifata ko bagaca bahora na ADN wa muntu acafata ko gafise akamaro gose rero jeno warumugenda abantu niba bashaka bakagenda no mu Buganda bakagira experience bakabaza ya entreprise yashoboye kugira ntuze digitalization karesi babikuye bakababaza icyanze experience bakagira urugendo shuri bakagenda bakabaza ati aha hantu entreprise yabafashije niyi bakazana entreprise itazi twebwe abarundi n'amanyanga yacu ntazi tuzi ngene tumeze bakavuga ati jewe ivyo mu mpaye nito shiramo rero wewe kandi kanayizirika ntihagire n'abazoyiga atamuntu ashobora kugira ati editing atamuntu ashobora guhindura mu Burundi voilà kuko bagiye guhindura yogenda agahindura imyaka yogenda agahindura ibiki n'izina yayo narihindura bakagira entreprise bapfaniki amafaranga voilà akwa kundi bari bakora bapfana amafaranga n'igikorwa donko ndaguha amafaranga ntigikorwa kiri kimeze neza kitazokwiganwa rero kaya ku buryo iyo systeme we protege n'abantu badafise inyungu za hafi zibiriko biraba muri amatora hama logiciel nayo ikindi nohanura abandi baruvuze babigwanye nibareke kubigwanya kuko nta terambere ryikuja inyuma riba twamaze kwinjira muri digitalization kandi ajya ko cyatanguye bayigwanije umugabo fendo fito tezwa ko kiza boyireka bizobura bijaho 2040 muri ya ntuze igihugu kiriyemereja hanyuma ishike 2060 aba bantu bafite barwanya bose abuzukuru n'cyangwa abuzukuruza bazokiviva bazokibaho kabisa uko biri kose abana bacu muri iyo myaka
bazoba bariko barakora ibishoboka byiza rero tubona yuko leta yogira gute umva bavuga ngo sako hakoraga ibyamunani okay rero ntibareke ko kunanirwa ngo bazobura kurage batoraga abana babo ibyabananiye nemera bisakrifiye kandi barabazi babandi biyita amazina menshi uwo muntu nahite mu izina rimwe okay niko abantu benshi barabagira inama abantu yavuze ati ko bafise abagore benshi hitamwo nabo rero nibahite mu izina rimwe ako igihugu kiguma kiri mu kajagari umwe nahite muri iryo zina nyene abona ko hanyuma bazokakoreshe neza ibaze bagakoresha ukutariko bukaranga muntu kandi kabatwara uburyo bwinshi naco baba barakoze nibareke kubipolitiza aho gukeneye bareke kubipolitiza nibe tekinike bikorwa n'abantu bizewe bireke gukorwa n'abantu bashobora kurwanya abandi bavuga ati muwe sikamwandika cyangwa ibiki ugasanga hajemo ibintu by'amanyanga rero kuri ibyo nta bintu ubona bya preambire donc ibintu byatezwa preétabli byatezwa kubanza kubaho ukabanza kuraba ko digitalisation ijana n'amatara ijana n'amatara none turabona igihugu cy'iwacu amatara uko nameze turabona hariya mu mapoint ari amferokire amatara agereka gutorerwa umutwe buri kose hari n'izindi ngomero ziriko zirubakwa bari rusumo kandi bazoronka amakota none murabona yuko ruzoba rwamaze gukwira mu gihugu cyose n'ibiburiburi amatara abonetse ku makomine yose ahandi naho ndazi ko hari amashirahamwe za Union Européenne cyangwa abandi bafashije cyane cyangwa ari Banki Mondiale bafashije kugira amasantere abegereye bakoresheje imirasire y'imishwarara mico gihe rero amaaktivite nk'ayo yoca zararera aho nyine kandi ibikorwa bya digitalisation bibaye n'akazi karagabanuka kazoca kazana ibishomeri aho bavuga ngo bamwe bavuga ngo abantu kubyara benshi badafite ariko uriko uraraba nk'abantu bariko barapfa mu nk'iganza dufate nko muri hari usanga akapfire kamwe karimo abantu amamiliyoni ariko abantu benshi ahubwo ko baba benshi bakaba mu bisagara niko batera imbere nuko iwacu kandi umwe wese yica yikorera neza atarize kurondera bwa leta neza twabimenya yuko abantu bagwiriye cyane kuba ari ubutunzi bunini ahubwo ikibazo ni iki ni cyake naracishamo mvuga ni ubutunzi ahenshi usanga bufise abantu 20%. Ivyimviro byacu bituma tudatanga akazi usanga amafaranga aho yaha abantu ngo bakore icyo nibaza ko tuba nk'ikindi kiganiro ariko kuri digitalisation abantu ntibumve yuko ari iterambere ry'igihugu kandi rikenewe rwose rikenewe cyane kuko hariho abantu jewe nzi bashobora kwitaho ko bafise amadiplome batayafise akagenda mu buyenzi agafata amadiplome ivyo bintu byose biragwiriye kuko niba ID ijya identité y'umuntu iri digitalize no kugira ngo aronke diplome azoba afise empreinte digitale baca bakwega ya madone yo muri cya gisata cabifata baca batanga ivyo bita ama API bagaca babikwega muri education bakabikwega kwa muganga bakabikwega muri ubuzi bwa leta ubuzi bose bagenda bakwega ya makuru ajanye n'akaranga ubwo rero byo gukoresha ntuze diplome y'amanyanga nta karanga muntu uzokwega kuko niba gakwega kitwa izina kanaka azoca basanga kuri rya shuri wavuga ko wize kutagize kuko umwana wese afise imyaka 16 afise ahantu azoba ari mwasone nta manyanga mu diploma zosubira kuba nta manyanga mu karte kwa muganga mu maperimi amanyanga azoba ahagaze rero hari abantu benshi bungukira muri ako kajagari batagomba rero bigomba kubigwanya bariko barabigwanya rero barabona yuko inyishu yoba ibonetse ibisaka vy'ingwa byo babihiye rero sindi mu bantu babigwanya kuko ndaza akamaro kabyo kabisa mugavyo rero bigira abanyakuri yesu kuri mubona mu Burundi gukwiye kugira iyo ndangamuntu kabisa izojemwe ibintu realiste bizobakora gishike ku ntuzeye ubwo ntibazotinya bati ega twebwe nitwatangiye indangamuntu bakazobona mu madone twari twaratanze hirya bakagenda bakaraba kuri ya mashuri twigako
nibwo ntibazodeheva badekuvura ibintu bitari bike nk'uko umenga harigeze kuba hari igisata bagombye kugira digitalization nubwo umenga ntibagishize ahabona rwose umenga mu bakozi ba leta ivyo rero bijya byo mu bakozi ba leta ni logiciel yari yashiramo abantu bavuze yitwa media box bariya nta ntumbero bari bafise digitalization ahubwo yari rusansuma abakozi ba leta abakozi ba leta baraba ubwoko burimwo babone bati ivyo twagwanira twabishitseko dufise ubwoko bunaka naka baca babereza inama nkenguzamateka niyo yari ifise umugambi wo kuzokura mu kwizoshingira ibijanye n'ivy'ubwoko rero iriya rusansuma nta kindi kintu yari gufasha gusa hariho n'ikindi kintu kuva bayivuze baciye bavuga ko ari abakozi ngo bahembwa badakora numva ko gifasha digitalization ikibazo none ko bafise ya makaranga yo mu buyenzi arinze agenda kwiyandikisha ko ari umukozi wa ntara aca agenda akarondera n'ibindi bipapuro bijanye n'ivyo n'amanimero konte mu mabanki bakayuguruza umuntu akahemberwa mu mabanki atandukanye iyo ari umuntu umwe bakabona amazina atandukanye avuka hanaka mugabo irangamuntu kumwe nabibabwira ugasanga mu gisoda arahembwa ugasanga irindi zina mu gipolisi bibaye irindi mu gipolisi ugasanga rimwe riri mu gipolisi irindi ugasanga nyene ukayoberwa rero digitalization ivana n'intumbero ihaye ni ukuvuga ni uguhumiriza ni ukumena igihute ugahumiriza nyene hama bakamena ico gihute ukavuga uti amanyanga tuzi yabaye mu Burundi barakwiye bitabaye uko rero ntibabigire kuba bagira fondamentale ngo bace bahera hejuru basi nimba babona batari bishobora barako bavuze ngo bati intumbero no gutera imbere muri 2040 kibiri igihugu giteye imbere nibafate rero abana bazoba batwara ico gihe naba bari kubavuka babigisha ukuri avuke ari afise carte de naissance iri digitalisée voilà ahantu azoca aza badigitalize basaba bakivuka abo batotutarize imbere igihugu numva ko twebwe mu bazogiteza imbere twumva ko tutarimo turiko turasaza ariko bahere basi nibabumva vyasi bahere kwa muganga umwana avutse bamuha kode kwa muganga kode avukiyeko iyo kode agaca yitwara muri etat civile etat civile kabiri digitalize umwana akazovuka azwi neza yuko yitwa naka kabiri digitalize ahantu hose azogenda bagenda bahamagara ya kode yabo bigenze uko bivuye yuko etat civile izoba digitalize rero niyo informatize niyo yambe ahubwo niyo bari gutangurira ko bakambere ko bagira ego karangamuntu karonderwa muri etat civile mugabo rero bahere muri inscription y'umwana vuze extrait de naissance ibi digital abo bazoteza imbere igihugu data wanje basi bobo bazosanga ego ibintu bipanze neza bashatse kubigira ubunyene vyihuta bahere ku bategetsi kuri za purpose y'ababandi bafite amahera yego bahere hejuru bamanuka kuko nibo bafite n'imyaka yo gutora gushika kuri iyo periode kuri iyo myaka ya 16 bose babe barufise indangamuntu yego hanyuma abandi bazoja baragira buhoro buhoro uko umwana avutse canke baje baramanuka bazomenya uburyo muzobigira iyo soko arazi kameme ayo dawo bazoyimuha hanyuma nawe agira ico ayivugako yego mugabo bagire abantu babizi yego apana ko beja muri babandi ngo abadusangiye ibi vyimviro vya politike cyane dusangiye aka kantu ifo yuko aburi bo twoha iyo soko bagaha isoko ubimerita kandi abishoboye afite n'uburyo bukwiye afise uburyo bukwiye mu mashini akwiye n'abantu babinonosoye bazogurisha iyo digitalization uko ni ikintu coroshe ikintu coroshe ngo bifate yuko cyane ko ari amabanga kuyabika hari ibintu bisaba abantu hari security hari umutekano atari ubwo motobox bavuga ngo usanga ko
ifise amashami ya politiki canke iyo bizwi ko ari umuntu wo mwiperereza abantu bose bakabaho bafise ubwoba ngo kubera izina ryanje riri hano barigomba kwiki ubwo nayo bagomba kuzogirana ukuntu bakabahindura mentalite changement de mentalite hanyuma bagaca bashiraho ibikorwa iyo systeme bakayishiraho aho bazoreyisisa bagikoresheje mukuri ukuri kuragora mu bantu turabizi kuko umuntu wese agomba ses intérêts ifo izo intérêts rero particulier zirengerwa na intérêt général akaraba igihugu kifuza gushika kuki bico gihugu kigizwe n'abandi muri ico gihugu n'icyatera imbere ndetse nzoba ndimwo kubera ikintu rwanyiya uwo mugambi ni ukuvuga yuko ajya ico batamenya benshi iyo umuntu ashizwe hejuru ubu uri hejuru y'abantu bagutoye n'abatagutoye yego rwose kabisa ni ukuvuga yuko ugiye kuvuga uti reka mbe mukuru w'ababonye mporera ababonye kuko abamugwanya ubwo bagwijije rero nabo usanga bafata abansi ba kera bagaca babishyirako bakaba bazi oye bo urumva baca babagira bazi nabo ya transfer des ennemis ugasanga bakugwanya ni benshi kandi barukira changement leta rero ntigira ubwoba ibandanye mu mugambi ni ibandanye umugambi kuko abaterene general barwanya n'abarindani nyene bavuga bati tuzoca ibyacu bishirwa habo donc kuri izo mpanuro tubona rero turabonye yuko digitalisation umugambi wayo uriho kandi ni mwiza twagize rekonturu zerekana ububi n'ibyiza by'iyo digitalisation none nk'ubu mubona inzego zose za leta hamwe imana zifashije zikaja hamwe zikagira intumbero yo kuvugana ukuri atakwihishanamwo nk'inda mu ipantaro ubona none abo bantu hamwe boja hamwe igihugu ya 2040 kizoba kirashikaho n'ahari mu myaka mike bakaja hamwe bakagerekora iyo migambi ya digitalisation mu nzego zose z'igihugu iyo niyo binyishu ya emergence de notre pays muri 2020 ege nyene iterambere twoshika ko tugize digitalisation erega igituma n'ibindi na banki mondiale cyangwa ibindi basora amaraporo ko turi inyuma nuko basanga mu Burundi abantu bafise bari inyuma uharuye nk'abantu bafise ama email mu Burundi bevuga ama email n'amaordinateur usanga ari bari ngo n'ikintu kizimvye n'igituma kizimvye ntabwo zizimvye ahubwo gusa abantu mentalite yabo batarabona hari abantu bafite amazone nko kugira ordinateur uja gukina amakarata ushaka kwayibura ushofuma yibura kuko sigikinisho ryateza kukuzanira ni kuvuga yuko service za leta zitabaye digitalize abantu ngo bavuge bati ngenda ku rubuga hama telecharge inuze iyo extrait d'acte de naissance cyangwa hama ibe yemewe arimo akagende gutonda nimba ari umuntu atonda mu mpinga kayovu afi Bujumbura agiye kurondera ikintu agiye kurondera agapapuro kamwe yategerezwa kuba ari ku mashini agacatereje akagenda agatonda agasanga musitani yagiye mu mitumba akava akasubirayo atacaronse uvuye Bujumbura digitalisation ntaterambere rishoboka itari kabisa kuko n'ibyo mega byari byatanguye gusa nuko bitari bwaje mu nzego zose iyo digitalisation yabaye karangamuntu itaraba rero yahereye atari bari muri karangamuntu nico ca mbere nk'abantu twize ibintu bya development y'ama logiciel usanga ikintu bita IT ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu kitinjiramo kabiri IT ninjiramo kabiri n'akarangamuntu rero ninjiramo kabiri rero bahereye atariho nuko nibaze ko mbega ubwo ntibazova bitiranya digitalisation na informatisation des institutions ari ibintu bavuga ngo ama interconnection bakavuga ngo uko bagize interconnection yaha na hariya naha ngo ni digitalize est-ce que ni digitalisation iyo digitalisation byumvamo ni ukuvuga ni intoke ushira mu cuma hama umunsi wakeneye kukurondera ugashyiramo intoke ari n'ahandi bageze ku maso
kuko bavuga ati umuntu ashobora kumuca intoke ashobora kurwara amadiyabete bakamuca intoke canke ati tuzomuidentifiya gute bagaca bapima mu maso imboni bagaca bashira mu imboni barateye imbere bakavuga ati uruye nitutamubona tuzomubona ngaha tuzomubona kuri izi ntoke bagashiramo intoke n'amaso fo rero yuko abantu bazotandukanya digitalisation na informatization kuko digitalisation iza informatization yabaye d'accord nukuvuga ngo informatiza no gushira mu buhinga bwa none reka dufate ko digitalisation ari ivyo byose na informatization iri muri digital donc uvuga byose bije bive ngaha bigira ama server ububiko kuri online bitwa ahantu hari security isi rero mugabo rero umva ne digitalisation nikuraho bijya byo mu minwe muri banki urabona ko habaho portable hakongera hakabaho n'ibyo wandika ibibazo bagira ubwoba ngo idokima fizike biravuye sera bonne conservation ni ukubika ni ukuvuga ngo muri leta civile umuntu baramwandika muri cya gitabo bagaca babishyira mu mashini habiri kubera ubufise ubwoba yuko hashobora kugera igihe bya bindi bigatakara ya serivere bakayitera nk'abagizi ba nabi hama ugaca wikora kuri za dokima fizike ubwazo ziba ziri ku buryo busa n'ubwo buri mu mashini leta rero ni ilfo encourager leta ivyo bikora ikagira iyo digitalisation kandi ko yobifashije byinshi kuko iterambere ni ikintu kiguma kibandanya vraiment kibandanya cyane sinzi rero ko ari ico mu kajambo kayima mushaka guterera cyane yuko bamufise ikindi mushaka kutubwira nk'abariko barabumviriza ariko baranyumviriza no sodera ndababwira nk'aho nahereye digitalisation nimuyitinya nivyo irafise abantu izokora ko nk'abantu bakoze amanyanga benshi abo bashobora kuzogira ikibazo ariko nk'umuntu azi ko ata kibazo ni nayishigikire hama digitalisation niyo iterambere murakoze nimba takindi turabashimiye namje ndabashimiye yego nihagira ikindi tuzoja kubatohoza ko bibaza ko muzotwita nyakibazo yego natwe mukagira ico muzotubaza tuzobabera hafi hanyuma kugira aya majwi yacu ashike kure ashikire ababijejwe nokuri kandi no bararika mu n'ibindi biganiro bikurikira nari kumwe na Jerome Kazabukeye murakoze n'umutumire yadufashije kuza turaganira naho gutaha rero murakoze yego